kuba ufise mu muryango yaba papa wawe cyangwa mama wawe afise iyo ngwara ni byiza kwisuzumisha igihe cyacu cyose yaba uri umunyafrika uko imyaka 40 kuduga ni byiza ko wisuzumisha canke ukaba warakoresheje imiti myinshi y'amaso ushobora kutayizi canke wagiye uragura kuri farumasi ukiri muto canke naho ukikoresha ni byiza kwisuzumisha Mwaramutse neza abakunzi b'Insamizi Voix d'Espoir Jules Remesha ni mu kiganiro tubungabunga amagara yacu uno musi rero ntabwo twagumye muri studio nkuko musanzwe mubimenyereye mutubonera muri studio tukaba twakoze urugendo turi ku Kivi aho twakubitiye ku bitaro by'umwizero w'ikibuye biri mu ntara ya Gitega yagutse dusanzwe tuzi ko ku bitaro by'umwizero w'ikibuye afise icivugo kivuga kiti dukorera Imana ikiza kandi itanga ubugingo kano kanya rero tugeze ikibanza cyaho basanzwe bavurira amaso ikiganiro rero no munsi tubashikiriza aho tugomba tuganire n'umuganga yanonosoye ibijyanye no kuvura amaso tuganira ku ndwara ya glaucome mbahaye kaze rero kugira ngo mukurikirane iki kiganiro turamutsa n'umuganga twasanze ku Kivi acerero abidondora hanyuma tuje mu kiganiro nyezina mwaramutse neza muganga mwaramutse cyane kaze rero muramutse abari baradukurikirana ego naye ndabaramukije hama nkuko ubivuze karibu cyane hano ku bitaro by'umwizero wa Afrika by'ikibuye ku mazina yitwa Manirakiza Eric nkaba ndi umuganga nosoye ibyo kuvura amaso no kuyabaga ego karibu cyane murakoze kuduha ikaze hano musanzwe mukorera ibikorwa ubushize twari muri studio ya Voix d'Espoir Jules Remesha mwaraje mudusangayo uno musi natwe turaje tugusanze karibu cyane ku Kivi ego mutubwire rero tugomba tuganira ko dukurikirana indwara ya glaucome benshi bashobora kwitiranya n'izindi ndwara zifata amaso glaucome ni iki murakoze cyane kuri icyo kibazo ego ubwa mbere na mbere nagira ndababwire ko glaucome ari indwara muri nyinshi zifata wa mutsi uvana amakuru mu jisho uyajyana mu bwonko bita nerve optique ngerageje gukoresha kino gicapa cyangwa ikijisho ndaza kugerageza kubereka by'ukuri nerve optique cyari cyangwa uwo mutsi ujyana amakuru mu bwonko yavanye mu jisho hano inyuma turabona igicapa kigaragara nk'ijisho ry'umuntu iyi ni imbone y'umuntu imbone rero si wa mutsi ntiturawushikira ngerageje gukura ko hano murabona ko ni igicapwa atari ijisho ry'ukuri ntihave mugira ngo ni ijisho ry'umuntu by'ukuri ni igicapwa ni igipupe hano turashikiraho akantu kirabura tubona ko imbone by'ukuri yo irabonerana nk'ikiyo hanyuma dushitse ininyuma turashika kuri wa rusimburangingo cyangwa wa gingo rwitwa retine retine rero ikozwe n'udutsinga twinshi dukabutana nka antene parabolique wa antene bashyira ku nzu kwega amasanamu rero ayo masanamu yose ashika mu jisho acaca muri wa mutsi akagenda ashika mu bwonko rero ivyo iyo retine yabonye nivyo bigenda bigashika bice muri wa mutsi bita nerve optique bigashika mu bwonko rero indwara twitwa glaucome iza gufata uno umutsi muri ko muraturangira ngaho mudukoze ko neza kugira ngo ariko barayikurikirana bawubone nuwuhe hari umutsi by'ukuri nuko utashikeye gushikana ngo ubone uravye ari akantu karengako kava mu jisho sinzi ko mukabona hano hari udutsinga twinshi tuva kuri retine hanyuma tukinjira muri uno mutsi ndiko mbona utuntu dusa na rouge oya tudutsi tunudutsi two kuri retine hari ahantu hera yego ndahabona ahantu hera rero ni wa mutsi ni nk'urutsinga rucometse mu jisho ubwo rutsinga rero rukaca ruvana amakuru mu jisho rukaca ruyabandanyana gushika mu bwonko rero iyo ndwara yita glaucome ifashe uno mutsi nifata uno mutsi bigatinka bikaba glaucome none uwo mutsi rero iyo wamaze gufatwa
nta makuru aba akigenda angashike mu bwonko ngo ashike mu bwonko. yego hari ibintu bice bitakara umuntu bituma adashobora gutahura. Reka mfata akarorero gasanzwe. Twese turakoresha amatelefone yego kandi turakoresha n'amashargeur ya telefone. yego iyo urutsinga rushitse ya chargeur ntigikora ntibikinza umuriro mu telefone. N'umutsi rero iyo wononekaye ya makuru yateza gushika mu bwonko ya makuru yateza gushika mu bwonko ntabagishika umuntu rero ntabakibasha kubona. Kubera iki? Amakuru ntava mu jisho ngo ashike ubwonko bwo nibwo bushobora kwinterpreta cyangwa kumenya umuntu abonye iki. None cyo kimwe n'izindi ndwara usanga zifise ikiba cyaziteye uwo mutsi, none nawo utegwa niki kiba cyawuteye gituma utabugifise ububasha bwo gushikana amakuru mu bwonko? Urakoze cyane ku icyo kibazo kuko abantu benshi barakunda kucibaza ko ati none twokwirinda gute cyangwa n'ibihi bigutera twobimenya gute. Ku by'ukuri mu jisho kuko twabibonye ijisho rimeze nk'umupira. Muri uyu mupira hari igihe indani mu maso cyangwa mu jisho iryo ari ryo ryose harimo amazi. Aya mazi ni umubiri uyakora. Ni ya mosozi turi. Oya, amazi ari indani mu gapana mosozi. Sinzi kuri abona ifi canke impene iyo rituwe haravamo amazi. Ajya amazi rero aba ari indani mu jisho kugira ngo iyi forme tubona iyi foroma y'ijisho rimeze nk'umubumbe ibeho. Rero aya mazi birashika ko umubiri ukora menshi. Ko iyo ukoze menshi misanze yatezwa no gusohoka. Bikora byumva aciye hariho inzira rero mu jisho acamwo. Nuko ntashatse kuja muri byinshi ngo ndabibereke. Ariko hano mu jisho nyene hari hano inzira ayo mazi uko umubiri yakoze ashaje niko novuga arasohoka. Mugumba ntituyabona aguma ari indani azunguruka indani. Rero iyo umubiri wakoze menshi canke inzira amazi acamwo asohoka zazivye ni ukuvuga ngo wa murindi canke umuvuduko mu jisho indani uraduga. Umaze kuduga rero ugenda ukonona wa mutsi uri indani. Iyo wononye ugapfa. Upfuye ntubugishikana ya makuru mu bwonko. Rero hari abantu benshi canke ibintu umuntu ashobora kuvuga ngo mfise amahirwe menshi yo kugira iyo ngwara. Ibyo bintu nibihe? Baravuze ko abahinga bamaze gutohoza barabonye ko umuntu afise mu muryango wa hafi afise umuntu agwaye glaucome. Nk'ubu wenye ukaba ufise mama wawe cyangwa papa wawe afise glaucome, ufise amahirwe ari hejuru kurusha abandi kugira iyo ngwara. Ikindi cya kabiri kuba umunyafrika kugira urukoba kwirabura navyo bigwiza amahirwe yo kurwara glaucome. Canke sinzi ko mwabonye kano kana nababwiye ngo ni imbone. Hari abantu bavuka imbone ari ntoya cyane. Novuga ngo epesere yayo ari ntoya. Imaze kuba ntoya navyo ne bigwiza amahirwe. Hanyuma ikindi naco babana canke abantu bagize amaraleji kenshi cyane. Abo bantu bakaba baravuwe n'imiti bitangwa ama corticoide. Ivyo bintu birakunda gutanga amahirwe yo kugira iki yo kugira glaucome. Ikindi naco kuba ufise imyaka irenga 40 kuduga nivyo bigwiza amahirwe. Ayo mahirwe tuvuga ko ari amahirwe mabi. Namahirwe mabi kubera ko akujana mu ngwara. Ariko nivyo ahanini umuntu araba ukaraba ko muri muryango ata muntu wa hafi ata muntu agwaye iyo ngwara. Kuba ufise imyaka 40 kuba warakoresheje imiti myinshi cyane cyane babandi bakunda kugura imiti muri farumasi batayandikiwe na muganga. Ugasanga barabibahaye bakiri bato bya bintu bigatuma biduza wa muvuduko mu maso. Canke ukaba uri munyafrika birashoboka. Canke ukaba wakorewe no kubagwa hariyo bishika ugasanga warabazwe mu jisho. Navyo biraduza amahirwe. Rero mufashe akubara dukurikirana bashobora kuca bayitiranya
kutayitahura ugasanga bayitiranije nayo ngo usanga haje ikintu kimeze nk'igiharage mu jisho ukava bibaza ngo nicyo kimwe zirafitanye itandukaniro. Ni byiza cyane murakoze kuri icyo kibazo. Yego. Ikibazo rero cy'indwara yitwa glaucome nk'uko twabivuze, igiharage kiri ngaha imbere na karahuri kari ngaha imbere novuga ngo kajako imvyiro. Yego. Ico giharage tugikuyemo tukacoza mugisubizayo arasubira akabona mukagisubizayo sha giharage dusubizamo akandi karahuri gasimura ngingo gasubizamwo gahindura duhindura ka karahuri kagiye ku nk'imvyiro. Yego. Hanyuma glaucome yoyo kubera ko numutsi uriko uravyumva numutsi yoye iyo ngwara yagufashe igashika ku rugero rwa nyuma nta bundi buhinga buhumye burundu. Bitandukanye n'igiharage ko igiharage urashobora guhuma wavuga ubwo nyene ugacubona, ariko iyi glaucome igihe yafashe wa mutsi ya makuru atagibasha gushika ku bwonko ubuhumye burundu. Yego. Naho rero itandukaniro. None ryari ariko baradukurikirana ryari umuntu yo kwitwararika gusuzumisha ijisho kugira ngo arabe ko ritoba rishobora kuba ribangamiwe na glaucome? Murakoze cyane. Ubaje ikibazo cyiza cyane cyatugaruka hahandi twagejeje kuvuga ngo hari abantu bafise amahirwe menshi kugira iyo ngwara. Ukazoba atari meza. Kuba ufise mu muryango yaba papa wawe cyangwa mama wawe afise iyo ngwara ni byiza kwisuzumisha igihe cyacu cyose. Yaba uri umunyafrika uko imyaka 40 kuduga ni byiza ko wisuzumisha. Canke ukaba warakoresheje imiti myinshi y'amaso ushobora kutayizi cyangwa wagiye uragura kuri farumasi ukiri muto canke naho bukikoresha ni byiza kwisuzumisha. Ukura vyumva. Yego. Canke igihe ahanini n'igihe icyo cyose ko ingwara ingene imeze ni ingwara itababaza. Ni ingwara itababaza nicyo gituma nazanye kino gishushanyo hano. Yego. Sinzi ko mubibona. Kino gishushanyo baratwereka bya bintu nababwira. Hano harimo amazi. Amazi mu ndiba y'ijisho. Ayo mazi iyo umubiri wakoze menshi ntashobore gusohokera mu nzira zayo ziri ngaha. Aha. Yego. Utuma haba umuvuduko uri hejuru mu jisho. Wa muvuduko uri hejuru ugenda ugatsikamira wa mutsi. Wa mutsi yutsikamiye ya makuru yagenda mu bwonko birangiye ntabagishikayo. Sinzi ko mubibona. Yego ndabibona. Rero iyi ngwara aho ibereye mbi ni ingwara kenshi umuntu atababara. None ko dusanzwe tuzi ko mu bimenyetso by'amaso usanga hari uwiyagaza cyangwa akumva arababara cyangwa akagira ibirashi mu maso. Iyi glaucome nta kintu na kimwe kiza kukwereka cy'ikimenyetso kugira ngo nibyo niho ndiko ndaja. Navuze ko abenshi nta bimenyetso bagira. Ko wa mutsi cyangwa ya mazi icakora agenda arakogwa bukebuke. Wa mutsi ukaba uriko urababara utabizi. Ariko hariho abantu biza bukwi na bukwi ya mazi akaba menshi ugasanga atanguye kubabara. Atanguye kubabara ijisho rigatukura canke atangura kurira. Yego. Amarira menshi canke ariko araba nk'itara hejuru akabona nk'umukororomvyi iruhande y'itara ariko araraba. Ico gihe ni kimenyetso cyuko uwo muvuduko uri hejuru cyane. Navuze cyane ko ngo hari urugero turabirako. Tuvuze hejuru cyane nuba ngo ni hejuru birengeje niho utangura kubona ivyo bimenyetso. Ariko bikiri bya bindi umuvuduko uri hejuru ariko umuntu akashobora kuvyihanganira nta bimenyetso na kimwe abona. Twebwe rero icyo dukora n'ikindi kintu iyo ingwara igeze kure atangura kubona ku ruhande. Yaho urabona ibyo ku ruhande ko nk'ubu mpagaze ngandi ko ndakuraba ndashobora kubona ku ruhande yanjye. Umuntu ameze neza ateza kubona ibintu bimeze nk'uko. Ariko iyi ngwara igenda iriba buke kubona ku ruhande k'umuntu.
ngo tangura kubona wahora ubona ivyakure cyane ku ruhande biratangiye kugabanuka bibaye gatoya byabandanya ngo ari ibandanije ugasanga umuntu atangiye kubona ibyo ku ruhande ntakibibona atangiye kubona gusa imbere hakagera naho bigeze kure cyane agatangura kubona nk'uworabira mu itiyo akabona ko akabona imbere gusa ibyo ku ruhande ntabibone ba bantu bavuga ngo umuntu yanciye ko sinamubonye yariko aratwara imodoka akabona imodoka igeze imbere ku ruhande ntiyayibonye n'icyo ni ikimenyetso nibyo navuga muri iyo ngwara ariko ni gihe ingwara igeze kure ariko mu ntango ingwara itarakura ni gake ubibona bino bimenyetso ariko ingwara igenda irakura ni gutangura kubona ibimenyetso byo kutabona ku ruhande ku ruhande hagenda hagabanuka gushika naho umenga uriko urarabira mu itwiyo none twavuga ko ari ingwara iyo muriko muraraba ibiharuro cyangwa mukaraba ababitura cyangwa mukaraba uburyo yo bibangamye kurusha izindi ngwara zibangamiye amaso. Murakoze cyane kuri ico kibazo. Ngerageje gutanga ibiharuro ku isi nzima baravuga ko muri 2020 ibiharuro byashika ko abantu bagwaye ingwara yitwa glaucoma bagera ku miliyoni 76. Bakavuga ko abahinga bamaze kugira ibyo bita projection baravuga ko mu 2040 abantu bazoba bagwaye ku isi iyo ngwara yitwa glaucoma bazogera ku bihumbi 112 mu miliyoni 112 z'abantu. Muri Afrika muri uno mwaka bavuga ko ingwara ifise abantu bagera ku miliyoni 8,400. Mu Burundi nta biharuro nashoboye ko bisaba gukora ivyigwa ariko muri Afrika muri rusange abantu bagera ku miliyoni 8,400 bagwaye iyo ngwara. Nuvuga ngo si ingwara yoroshe. Si ingwara yoroshe kandi ikibi cayo nuko iyo ngwara urumva ko iyo igufashe ntuyivuze urahuma burundu. Si nk'igiharage ko igiharage urashobora kubagwa ugasubira ukabona. Kandi bavuga ko iyo ngwara baravye ku ngwara zitera uruhumyi ni nk'iya kabiri inyuma y'igiharage. Urumva ko sa ingwara yo kwirengagiza. Ego murakoze cyane kuri byinshi mutuyagiye ku vyerekeye ino ngwara ya glaucoma. None ko ingwara nyinshi harizo nk'abaganga mutubwira muti kugira ngo uyirinde cyangwa kugira ngo wikingire wokora iki? Glaucoma birashoboka ko ushobora kuyirinda? Kwirinda by'ukuri ntizogufate by'ukuri biragoye, ahubwo turashobora gukinga uburyo idashika kuri rwa rugero ruri hejuru cyane. Ati gute? Kwisuzumisha. Ko twabonye ko ibimenyetso byinshi biza ko ingwara imaze kugera kure. Abantu benshi kandi badugitura ngaha kenshi bashika ingwara igeze kure. Ugasanga n'ibyo ukora nta kinini gukora. Ariko iyo umuntu yaje hakiri kare ingwara tukayibona hakiri kare, hari uburyo bwinshi dukoresha ku buryo ngo iyo ngwara tuyihagarika ntibandanye ikura. Ariko ntidusubiza ibyapfuye, duhagarika aho bigeze kugira ngo ntibibandanye biba bibi. Hari ingwara z'amaso usanga muvura mutanze umuti, izindi mugatanga amarori. Glaucoma murashobora mu gihe muyibonye ikiri hafi murafasha umuntu ku muti cyangwa mukafasha umuntu ku marori? Ubwa mbere na mbere ho umuganga dufise ubushobozi bwo kwibona dukoresheje, sinzi ko mwabonye hari ibyuma byinshi. Hari kino turashobora kwibona dukoresheje kino. Turashobora kwibona n'amaso yacu dukoresheje kiriya gipimo mubona hariya. Turashobora gukoresha n'ibindi bipimo, nibaza twaronka kandi tuza kuberekaho dukoresha scanner wa mutsi w'ijisho. Turayifise ngaha. Ibyo bintu byose bidufasha iki? Bidufasha kumenya ngo uwo muntu turamuvura ute. Kumuvura tumushobora kumuvuza hari uburyo bwinshi bwo kumuvura. Ani hari imiti. Imiti myinshi idufasha kugabanya ya mazi yo mu jisho. Tukagabanya ku bugero ku buryo turonka umuvuduko wemewe. Sivyo? Wemewe no kuvuga ngo hagati ya 10 na 21.
igihe umuvuduko wo mu jisho uri hejuru turakoresha imiti. Iyo imiti vyanse turafise uburyo dushobora gukoresha na laser. Bya ubuhinga bugezweho bwitwa laser nta turabufise turabukoresha. Iyo vyanse cyane dukora ibyo bita kubagwa. Urumva mu buryo bwinshi. Bivanye n'urugero umuntu agezweho. Mwavuze ko mu bantu bashobora kuba barafashe imiti y'ama allergie bashobora kuzogira ayo mahigwe tutokwita meza yo gushobora kurwara iyo ngwara ya glaucome. Nkamwege none abaganga iyo muri kumuvura umuntu afise ama allergie kandi musanzwe muzi ko ama allergie hari igihe akiratevye canke mukatubwira ko akira canke kadakira, mukinga gute kugira ngo uwo muntu agwaye ama allergie ntazoshobore kugwa muri ico gihe cyo gushobora kuba yo. Urakoze cyane kuri ico kibazo ko abantu benshi muri no minsi bakunda kuja kwivuza muri farumasi. Bakunda kuja kwivuza muri farumasi ugasanga bamuhaye umuti ariko ntibazi ingaruka mbi z'umuti. Ko hari imiti dukoresha ariko natwe dukurikirana umuntu. Tukawumushira ariko tukaba turamukurikirana. Nta yindi systeme dukoresha no gushira ku muti umuntu ariko tukamukurikirana. Tumaze kumukurikirana tubonye agiye gutera ingaruka turafise ubundi buryo ushobora guhindura imiti bivanye n'ivyo tubuzi sivyo. Ugasanga umuti niba wamuteye iki kibazo turafise ubundi muti dushobora gusubiriza. Ikibera ko abantu bakoresha imiti baguze muri farumasi ntibamenya ko nizo ngaruka zamaze kubashika. Ugasanga arawukoresheje akavuga ngo ngo hagati barigezeho kanyandikira kwa muganga ngo nawe ugakoresha byogenda neza. Ugasanga iyo miti yaguteye ibibazo kugera no kuri rwa rugero urwara ya ngwara ita glaucome. Ukazoza rero usanga ugeze kure ta kintu tushobora gukora. Murakoze cyane turiko twegereza gusa n'abarangiza ikiganiro mutubwira ingaruka ishobora gushikira umurwayi w'ingwara ya glaucome mu gihe adakurikije impanuro muriko muramuhereza. Murakoze cyane kuri ico kibazo. Ingaruka ya mbere no guhuma burundu kandi bidasubirwamo ata muntu azokubwira ngo uzojiburaya ngo mfise amafaranga menshi nshobora kujanga mu Buhindi ngo cyangwa ngo muri Amerika ngo nivuze ko ujya munsi nta kiyusubirira. Nico cyambere. Kandi umuntu ahumye burya biba bigoye. Ni wa muntu no mu kurya mu kwicara babaterura nuvuga ngo abakeneye abandi bantu muri ruhande. Ugasanga umuntu umwe agwaye iyo ngwara ita glaucome yarahumye atuma umuryango uhomba. Ugasanga umuntu ari kujya gukora ari kurondera urugo ariko akama yitayeho wa murwayi ko no kuja mu kwiherero kuja kurondera ico kurya abakeneye umuntu amuba hafi. Iyo niyo ngaruka ya mbere guhuma burundu. Rero niho usanga iyo ngwara ari mbi. Muga mukanya mubandanye mutwereka ingene byifasha ariko imbere yuko turangiza kino kiyago cacu hari akamo muvuga muti ndashobora guhamagarira uwo ari we wese muri ariko aradukurikirana kugira ashobore gusaza afise ijisho zorinde yitahira kwa Mana ijisho ribona. Murakoze cyane. Reka ntange kano kamo kavuga gutya mu majambo make. Umuntu wese azi ko afise ubugwayi bw'amaso nuko yo kwitura muganga. Muganga wenyine ashobora kumenya ngo umuntu agwaye iki akeneye ubuvuzi bumeze gute. Bakirinda ko umuntu bafata bya bintu baba ngo umuntu amaze gukura n'ubundi arahuma. Niko benshi baza bavuga ko je ndi ngaha ndabona ubajije kenshi abagwayi baravuga kubera ko batevye tibari bambwiye ko ndiko ndasaza nzohuma ariko hari uburyo bwinshi bashobora gusaza akibona. Rero ikindi naco nukutamenyera kwivuza muri farumasi bakaza baraza kwa muganga tukabafasha. Hanyuma ikindi umuntu wese akwije imyaka 40 kuduga ni byiza ko yisuzumisha naho yo barimwe umwaka kugira ngo amenye ko ijisho ryo rimeze neza. Kenshi barindira ko bababara turaje kubona ko ingwara itababaze uhuma utabizi bukebuke. Umaze kurenza imyaka 40 ni byiza ko yisuzumisha. Cyangwa ofisi umuvyeyi canke papa mama nyokuru yaba yarafise iyo ngwara
ni byiza ko nawe wisuzumisha hakiri kare kugira ngo tumenye ngo umuntu twamuvura gutya. Murakoze kudushikiriza iki kiganiro, mushobora rero kutwereka aho musanzwe murangurira ibikorwa ingene ibikorwa bitunganije cyangwa mutwereke ibikoresho musanzwe mukoresha bidufasha guherekeza kino kiganiro. Yego murakoze cyane, rero ndabereke. Yego nabibabwiye rero iyi ni ya scanner nababwira kugira ngo dushobore kumenya ingene wa mutsi ukundi bayijisho umeze. Nivyo tuyita scanner ariko si scanner by'ukuri, irafise izina ryayo kugira ngo abantu bumve icyo bikora, ariko isanzwe yitwa OCT canke OCT mu jambo ry'icongereza, optical coherence tomography. Idufasha kumenya ingene wa mutsi umeze. Rero iyo tubikoze niho tumenya by'ukuri ngo umurwayi afite urugero rw'indwara yakoze gute. Hama iyi nayo iyi mashine mubona niyo idufasha ibintu byinshi, bayita laser. Nababwiye ko hari ibintu byinshi dukora mu kuvura, turashobora gukoresha imiti yindi ya mama, ariko hari igihe bikenerwa ko dukoresha laser. Laser rero iri mu bintu rimwe dukora dukoresheje mu kuvura ya glaucome. Yego iyi rero irakora ibintu byinshi, dukoresha mu buryo bugezweho bushasha mu Burundi no bita ngo ni SRT. Ni laser, ni ijambo rero ry'icongereza, ni laser by'ukuri. Ntavuze mu majambo menshi biduhava bigora abantu. Ariko kandi turayikoresha no mu bindi, cyane cyane iyo twakoze nka cataracte tugasabwa ko dukoramo ikindi kintu turashobora kuyikoresha. Izindi mashine dukoresha cyane cyane iyo bita ngo Iron Master mu gukora ibintu bya cataracte, nayo turayikoresha. Nayo niyo bita autorefractometre. Iyi nayo ni imashini nziza dukoresha mu gupima ka karahuri kagasimburanya iyo twakuyemo twogeje ya cataracte. Yego iyi niyo dukoresha. Hama nayo ni imashini dukoresha mu gupima ka karahuri, ariko kandi kadufasha no gukora cya kintu bita ngo ni ecography. Ire ni ecography y'ijisho. Kugira hari ecography zipima abakenyezi bibungenze, inayo ipima ijisho. Irapima ijisho. Turayikoresha mu gupima ijisho, sinzi ko nobikora nk'uko umurwayi kugira ngo mubibone. Hanyuma ipima by'ukuri ni nka ecography, igihe tudashobora kubona iby'indani dukoresheje amaso yacu, iradufasha kubona iby'inyuma. Mama urashobora guhumiriza? Humiriza. Urabona nk'ubu turabona ingene biba bimeze. Turashobora kubona indani, handi indani mu ndiba y'ijisho, hamwe hari amazi. Hari n'amazi ari indani mu jisho. Ni wa mutsi nababwira. Aha ni wa mutsi. Rero bisaba nyene urambe mu kugira ngo umenye ko ndabona iki. Aha rero bidufasha kumenya ngo indani hameze gute. None uravye uwo muvyeyi rero amazi yiwe ibi ni turaba iby'indani ko nta kibazo kirimwo. Turaba amazi gusa. Kugira mumenye ko uyo bafise ya ngwara ya glaucome. Turashobora kuraba iyi nidufasha kuraba glaucome, turaba indani ingene bimeze, tukabana umutsi, tukaraba ko n'indi bayijishe itomorotse. Ibi byose nibyo dukoresha mu kugira ngo tubibone. Murakoze. Hanyuma ibindi bikoresho biri ahandi, iyo twita ngo champ visuel, tikorera ahandi nuko atari ngaha hafi kubereka, kugira ngo tumenye by'ukuri ngo wa muntu abona urugero rungana gute ku ruhande, bingana gute champ visuel. Nivyo murakoze cyane muganga. Reka rero tubashimire, mubandanye mugire akazi keza. Tubona kumwe n'abanyeshuri muko banabigisha, mubandanye mugire ibikorwa byiza, tubona n'abagwayi muko muravura, mubandanye mugire umugisha mu bikorwa byanyu bya misi yose. Bye. Murakoze cyane.